Banywanyi bacu turabaramukije mwe mudahwema gukurikira imbonesha kure ya Hejuru TV. Turi ku munsi wa gatandatu ku itariki ya 20 ukwezi kwa kane umwaka wa 2024. Turabahaye kaze muri aya makuru yacu ya mbere ariko arimwo inkuru zibabaje. Nkuko mubibonye rero kuri titre y'aya makuru mu gifungura video, turaza kubabwira ivy'urupfu rwa Frederic Ngenzubuhoro yahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu yoba yitavye Imana. Inkuru rero ibabaje izindutse iriko iravugwa cane muri iki gitondo. Turaza kubirabira hamwe ku buryo burambuye, gusa imbere yaho reka mukurikire amajwi y'abenegihugu bavuga ko bageramiwe inyuma rero y'iduga y'ikiyaga Tanganyika n'imvura rero yoba yarakoze amabi ku benegihugu bagiye batandukanye. Mwumvirize ivy'imisozi yoba yaridutse muri iri joro. Abenegihugu bariko bararira, bariko basaba ko bo bagarukirako kandi bakabafasha. Ni ibintu rero bitari vyoroshe nkuko mugiye kuvyiyumvira. Yo muri guperera hare twagowe gabaniro yamaze yose bo akangamuhendereze yose yartwawe umusozi wacu yose gabaniro. Aha kandi nta ruzi kirasa rungo rwarengana. Aha twega turi kiraro n'abatari umutekano igipolisi n'igisota. Aha rero turindikira kiba ego aha rero nukuva yuko uruzi kirasa rwakamye. Aha turi ngaha n'abatari umutekano nagize umutekano mu birabe rero ebagabo kwebwe irigabaniro turahonye nta muntu n'umwe asigaye ngaha ku mutumba w'agabaniro. Natanze ububaka cy'umuyaga nkuba cyaheneretse zose zimanutse zose. Aha kwege twabuze tuja niyo tupfa. Nimurabere ukuntu ebagabo muje kuraba nyamutabara n'ahandi ebagabo naho nye sinzi icyo mutabara byari. Aha n'igipolisi n'igishota turi kumwe. Aje abantu bari ruguru abantu bari muri mvuna gasuka, abantu bari gabaniro ntiberuka bamanuka, biruke baduga muri Gakuyo, abandi bagene muri Gatwenzi kuko bamanutse bopfa. Mukozi w'Imana ibintu birabaye ndanse mugabo wa musozi wose urakorotse. Ndiko ndahungana abana ntera nja hirya mu Gitaza. Ya mazu yose yari yubatse aha haruguru byose birabomaguritse n'ivumbi ririko riraturenga. Ubu ndiko ngenda nja mu Gitaza, turiko twirukanga kabisa. Uruzi rwamaze kwiboroka, umusozi wugaye hariya mu kiraro. Urumva amazi ashobora kuza agira ante aca bomora mpaka shikagi wacu hose, ni hatari. Urumviriza rero uko vyari vyifashe, ni ibintu bibabaje cyane nkuko mwagiye murabibona no mu masanamu. Tugaruke kuri ya nkuru rero twababwiye ko tuza kubagezaho. Ni inkuru y'umubabaro bivanye n'urupfu rwa Frederic Ngenzubuhoro yahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu. Frederic Ngenzubuhoro ni umwe mu banyapolitike b'u Burundi bagiye barazezwa amabanga atari make kandi akomakomeye kuva mu 1987. Frederic Ngenzubuhoro yarabaye umushikiranganje inshuro nyinshi kuva muri Nzero 2002 gushika muri Munyonyo 2004. Frederic Ngenzubuhoro yari icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka kuva muri Munyonyo 2004 gushika muri Myandagaro 2005, naho yari icegera c'umukuru w'igihugu. Frederic Ngenzubuhoro rero yaranabaye mu nama nshingamateka ya Afrika y'ubuseruko EAR mu biringo bibiri. Muri 2015 Frederic Ngenzubuhoro na bagenzi be Martin Nduwimana, Jeremy Ngendakumana na Yves Nsabimana ntibashigikiye ikiringo ca gatatu ca Perezida Nkurunziza, ivyatumye leta ya Nkurunziza igerageza kubakuza muri EAR ariko irabinanirwa. Iruhande rero y'amabanga ya politike, Frederic Ngenzubuhoro azwi kandi nk'umuntu yakunda ibijanye n'imico n'akaranga vy'abarundi. Ari mu ncabwenge za mbere zanditse igitabo mu Kirundi. Amashuri menshi yisumbuye ya kera barafise igitabo citwa Igiti cokura cokweza canditswe na Ngenzubuhoro. Frederic Ngenzubuhoro ni nawe yatanguje radio y'imico kama, Radio Karitire, yabaye iradiyo ya kabiri yigenga mu Burundi. No mu bijanye n'iterambere yaragize intererano, akarorero ni hoteli yitwa Village Hotel yuguruye mu Rutana muri 2009.
Frederic Ngenzubuhoro yitavye Imana kuri uyu wa gatanu itariki ya 19 ukwezi kwa kane 2024 ku myaka 72 y'amavuka. Yari umunywanyi w'umugambwe Prona yavuka ku mutumba Muyange muri komine Gitanga mu ntara ya Rutana. Yarazwi rero nk'umunyamahoro ashima guheza ibibazo aciye mu kuganira kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Tukaba duhojeje umuryango w'umuhisi Frederic Ngenzubuhoro. Ibujumbura rero hariko haravugwa iyindi nkuru y'umukoroneli yakukurutse mu gipolisi yafunganywe gatanu n'umupfasoni wiwe. Umuhungu wabo rero nawe akaba yaragomejwe mw'ibohero. Nuwahoze rero ari koroneli mu gipolisi Desire Ntaraka n'umupfasoni wiwe barahagaritswe kuri uyu wa gatatu ku rugo rwabo rero muri quartier ya Gisovu ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi. Baciye bajanwa mu biro bikuru vy'igendereza Bujumbura ku mugwa mukuru wa politike bahava bararekurwa ku muhingamo babazwa ku vyerekeye umuhungu wabo apfungiye mw'ibohero rikuru kuva kuwa kane uheze. Ajaba yitwa Bertrand Ntaraka yagirizwa ko ari umunyarwanda. Bahagaritswe rero kare mu gatondo vyakozwe n'igipolisi kiri kumwe n'abakozi bo mwigendereza muri iyo ntara. Igipolisi rero cugarije urugo rwa Ntaraka kuva isaha 10 z'ijoro hafi isaha 11 z'igitondo. Umukenyezi wiwe yarabonye abapolisi aca abimenyesha umugabo wiwe, nawe yaciye yugurura kugira ngo abaze ivyo ari vyo. Bikavugwa n'ababibonye. Amakuru rero ava mu gipolisi avuga ko yahoze ari intwazangabo tagoranye. Yatubajije ko hari icaha yoba yagirizwa, natwe nta na kimwe twari tuzi cotuma bahagarikwa ari babiri. Itegeko ryavuye hejuru, urwo rero ntirwasatswe nk'uko menyesha makuru wa SOS Media Burundi yavyivugiye. Umukokoreke rero no bwe n'umupfasoni baciye bajanwa ahatazwi aheze amasaha makeya. Uruganda rwa SOS Media Burundi rwahavuye rumenya ko yari yajanwe mu busho bw'ibiro bikuru vy'igendereza Bujumbura ku mugwa mukuru wa politike. Ico bahagarikiwe rero nuko Bertrand Ntaraka yungurujwe amaze imisi 7 mu biro bikuru vy'igendereza Bujumbura. Yafashwe ariko aranyonga imodoka y'umuntu ava mu Rukongo yo mu bwoko bw'abanyamurenge. Sanzwe rero hari umugenzi we kandi yoba ari umuvunja. Icatumye umusore ahagarikwa ntikiramenyekana, mugabo makuru SOS Media Burundi yaronse nuko yoba akekwa ko ari umunyarwanda. Abavyeyi rero barekuwe hafi isaha 9 z'umuhingamo. N'amakuru ava mu begereye iyo dosiye avuga ko rero babajijwe ku biranga umuhungu wabo w'imfura afungiye mw'ibohero rikuru ry'Impemba i Bujumbura kuva kuwa kane w'indwi rya Mpemba i Bujumbura. Desire Ntaraka yahoze akorera igendereza ry'u Burundi, uwo rero akaba yarahoze ari n'intwazangabo mu gisoda ca kera FAB, abakaba banye neza na bose. Ubu ararema akorora kandi amakuru ahari yavuga ko akoresha bose bagiye batandukanye. Hari n'izindi nkuru rero ziriko ziravugwa irya nino mu bice bitandukanye. Ikinyamakuru magazine Jimbere candika ko miliyoni 84 z'amadolari y'abanyamerika ariyo ngurane leta y'u Burundi yahawe ibanki y'Abarabu Badia ni banki y'igihugu ca Arabia Saudite kugira ngo isanure ibitaro vya kaminuza y'u Burundi vyitiriwe umwami Khaled mu Kamenge. Umushikiranganji w'indero François Habyarimana yasiguriye inama nshingamateka ko ingurane miliyoni 34 z'amadolari yatanzwe ni banki y'Abarabu Badia izorihwa imyaka 20 ikazotangura kurihwa inyuma y'imyaka 10 ku nyungu y'ibice 2%. Nayo ingurane ya miliyoni 50 z'amadolari yatanzwe ni banki ya Arabia Saudite ikazorihwa imyaka 15 kazotangura kurihwa inyuma y'imyaka 5 ku nyungu ya 1%. François Habyarimana yasiguye ko iyo ngurane izokoreshwa mu kugura ibikoresho vyo gupima no kuvura, mu gusanura inyubako zimaze kwatura imigaga no mu kwagura ivyo bitaro. Kemeza ko rero bizogirira akarosha bene gihugu, bizotuma ibi bitaro bija ku rwego mpuzamakungu, kazogabanya bahora bafata ingendo baja kwipimishiriza no kwivuriza hanze. Umushikiranganji yemeje ko uwo mugambi uzofasha mu guteza imbere indero y'abanyeshure biga ivy'ubuvuzi kugira ngo bazosohoke ari abaganga b'abahinga. Yongere rero yinjirize Uburundi agafaranga kiyongereye, aho yavuze ati ibi bitaro vyinjiriza igihugu miliyoni 8 z'amadolari ku mwaka, ariko ivyigwa vyakozwe n'abahinga vyemeza ko bizohora vyinjiza Uburundi miliyoni 24 z'amadolari ku mwaka. Yishura ko
ibibazo by'abashinga amateka nk'ic'abaganga b'abahinga Burundi butakaza bagashima kuja gukorera hanze kubw'imishahara mito, umushikiranganji yavuze ko ico kibazo kiri mu bushikiranganji bwose, avuga ko umuti uriko uratorwa, ubushikiranganji butandukanye buriko burasuzuma n'uburemere bw'akazi abakozi babwo bakora kugira ngo barabe abo imishahara yononosorwa. Yongera rero avuga ko uburongozi bw'ivyo bitaro bwakoze rusanzuma kugira ngo bumenye ibidashimisha abarwayi kugira ngo arivyo babanza kuryohora. Ivyo umushikiranganji rero yabishikirije mu nama nshingamateka muri rya sasa ryayo ryariko ribera kuri uyu wa 19 Ndamukiza 2024 mu Kigobe ku cicaro cayo, ikaba nayo yaravyemeje. Nuko rero twabibabwiye hari nayo nkuru tugiye guhereza ko nuko Jean Paul Manirakiza ahejeje gutanga imihoho mu mabanga yarajejwe kubura Febabu. Inkuru rero yasohotse ku munsi w'ejo aho mwikete Jean Paul Manirakiza yandikiye umunyamabanga mukuru wa FIBA umushikiranganji vyajejwe harimwo urwaruka ari inkino n'imico kama n'ubuserukira urwego rugenzura inkino mu Burundi Comité National Olympique du Burundi, aho yamenyesheje ko atanze imihoho mu kibanza curongoye urukino rw'umupira w'amaboko mu Burundi Febabu. Aho rero abatari bake bakona ko itangwa ry'imihoho Jean Paul Manirakiza rigiye gukiza ibitari bike, nari ryari mu bavuga ko yari amaze igihe azingamitse urwo rukino rwa basketball mu Burundi bivuye ku ngorane zari zimaze imisi zirangwa muri iryo shirahamwe, aho twavuga nko ku bijanye n'igenduza ritarimwo umuco y'ukuntu uburyo bwakoreshwa muri Febabu. Iganwa ryatevye gutangura amezi 9 arakwiye, hari gufatirwa ibihano na FIBA, ikibazo ca Dinamo yakuye muri bare kane hamwe n'ibindi bigiye bitandukanye. Naho duhereje rero iyo twari twabategura muri iki gitondo, muzabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi tuza kubagezaho ko yimbonesha kuri Hejuru TV. Ayo yose yaronka iyo ufyonze kuri subscribe canke s'abonner mu gifaransa, ufyonze ko rero yashikira uri mu bambere kandi mu nkuru zigiye zitandukanye mu vyo tubagezaho mu bisata vyinshi. Turaba kenguruke cane, Imana bahezagire kandi mugire umunsi mwiza w'itariki ya 20 ukwezi kwa 4 2024.